Nitwa Gacoreke Marie Jeanne. Mu kazi ka misi yose je nari umwarimu kazi, ubu ndi umuretraite, sigaye ndi umuretraite. Navukiye ngaha i Bujumbura, niho nakuriye, kandi n'akazi nakaranguriye aha i Bujumbura. Hanyuma ndi umuvyeyi w'abana 8, kandi Imana gushika ubu yari yamfashije, cari tukiri kumwe n'umutambukanyi wanje. Yego. Nkaba ntwara ishirahamwe Centre Giriteka, ndariserukira imbere y'amategeko, kandi ndi mu barifunze. Ikindi naco nkaba ndi promotrice w'i Centre de Santé mubona twicayeko, Centre de Santé Nkorera Ineza. Muri Centre Giriteka ivyo dukoramwo ahanini ni guteza imbere abakenyezi, ni guharanira agateka kabo. Urumva ko ari Centre Giriteka, ni kubafasha kugira ngo ivyo aho badashoboye gushika twe tuhabashikire, ni kubashigikira mu madroit yabo, bamenye cane cane amadroit yabo, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, bamenye uburenganzira bwabo, bamenye aho bashitsa, aho bashika n'ibibagenga. Ico cane cane dukora muri Giriteka. Hariho no kubafasha ivyo dushoboye, kuko nta mukenyezi ashobora kuvuga ati ndigenga canke ndafise ijambo adafise uburyo. Ivyo rero tukabikora mu manuze dukoresheje amanama, canke tubigisha amateka yabo, canke kubafasha imigambi, kubagirira imigambi. Ivyo nivyo ahanini dukora muri Giriteka. Cane cane twitaho abagore bagize ingorane, hanyuma mu rugo, gukubitwa, kwangazwa, kutagira ijambo, ahanini nibyo duhagararako. Iki cyumviro jewe ubwanje natanguye mu magume ubusanzwe je mba mu Kinama, hanyuma urabona ko ariho bagwanira cyane abakenyezi, nkabona ingene bababara, babuza babo bagize ibiki. Nyene numva nakubwiye ko nari umwarimu kazi, nkabona ariko umengo ndafise nivo yontuma negeranya abagenzi, twaza turayaga, duhurire ku kintu tuyage, ivyo bintu barimwo bibavemo. Hanyuma rero niko natangiye rero kubikora, ukabona umuntu akabura ico agaburira abana, tugaca twiyungunganya kugira ngo turabe ingene tumufashe. Rero bahageze ca gihe FNL yafata Kinama, hajya rero niho naciye mba oblige gukora cyane, kuko sinzi ico vyavuye ko haciye haboneka ibintu vy'ikubagurwa, vy'ihohotera abakenyezi cane cane, ku buryo bashobora no kuza bakinjira mu nzu bakagusanga ngaho n'umugabo wawe, bakagusohora bakakuryamikaho, bakagukorera amabi umuntu atovuga, abana umugabo babona. Hanyuma rero ico gihe babikorera umudamu umwe, yari umukecuru, yari afise nk'imyaka hafi 70 n'ingahe, yababana 80. Bon, aca ndaja kumuraba,
aca arambwira ko amerewe nabi cyane. Twari tumaze gutangura gukorana na Centre Jeune, nca ndamujyana donc nca ndagenda muri Centre Jeune ndabivuga, baca baraza barambwira ndamuzana duca tumujyana kwa muganga. Tumujyanye kwa muganga hariho umujournaliste yitwa Janine Nahigombeye, nca ndamuhamagara ndambwira muramuvuga yuko abakenyezi bavuga ko hariho bakubagurwa ntimuvyemere, ingo ndamukwereka. Ndamumwereka bica bivugira kuri Voix de l'Amérique. Ubwo nyene abasoda abajournaliste baca baguma rero baza kuraba nyamukecuru, kubera umukecuru nyene yimereye nk'umwana, akabivuga nyene byose nyene vyagenze. Finalement n'abandi badamu rero bishikiye baca batangura kuza barandondera, ngaca rero nja kubavuza ko bace banyereka ko bategeza kubavuza. Twatangiye rero kubavuriza muze Centre Jeune ikidusabira kubavuriza kwa Ninteretse, Dr Ninteretse kuri Le Miséricorde. Mu nyuma baca babona amafaranga abaye menshi, muzeye Médecins Sans Frontières niyo yaciye idufasha, kiravuga ati gabundi ibintu by'amaviole biriho ivyinshi, kuko barabigirira abana abagore. Ndibuka umukobwa umwe yari afise mu maduza babikoreye, Ninteretse amushira muri salle d'opération kuva saa moya avayo 16h. Ntanguye kugira ubwoba, ni umwana w'abandi nazanye, ni nk'ubu bigenda gute. Hanyuma ndaheza nyene baca barabona ko bigura amahera menshi, baca baba oblige rero yo gufata Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières icitwugurire hajya kumugumya, tugurire hajya kumugumya, niko duca tubandanya dukorera hajya kumugumya. Gushika rero duca tujya hajya kuri seruka hajya mu Kigobe. Uko niko irya seruka yabaye, donc twatanguye gutyo na Centre Jeune, n'umudamu yitwa Elodie akorera kuri Centre Jeune, n'umujournaliste yitwa Maria w'umurusiya kati. Nibo baciye bagenda kwa approcha ntuze Médecins Sans Frontières, baca bagira inama, baca rero baravuga bati il faut ko tworondera ahantu tuzoza turavurira hamwe nabo bakenyezi bamerewe gutyo. Niko vyagenze. Je rero ntangura umva ko ari je natanguye kubikora, hanyuma rero ndanamenya yuko umuntu yagiriwe ivyo agirirwa ekute abamujana kwa muganga, donc bijya byose bamugirira niho navyigiye no babinyigishirije. Ncamba former nantuze na bureau y'Abasuisse yari ngabo niyo batuzaniye abagizeye abaformateur, harimo umunyarwanda n'umusuisse n'umuki bacaneza n'abakompanyi bakiri baratugisha formation. Tumenye rero ingene bikorwa ntabwo twanditse. Bon, ibyo rero ni byo niko natanga. Hanyuma nje rero ndonka projet yo kubafasha abo badamu bajyana kwa muganga, baburanira baherekeza nyene byose n'ibyo byose babakorera. Au départ nari umugore w'ingare, umva nyene wa wundi avugira amateka yiwe, umwe avugira amateka y'abandi badamu, ibintu mwene ivyo. Donc nari umugore w'ingare, ku buryo no mu rugo barondera umugabo bati ujya mugore wawe ariko aratugumurira abagore. Hanyuma aba nabo baba bakubaguye aba bagore babo n'ibiki byose, nasanga ndimenase. Barambwira nyene ko nukunyica bashobora kunyica, kandi byarahaswe kuba nk'incuro nka 4 canke 5, ariko Imana iraheze iragira gute, irakinga. Ikindi intambamye ndonka nuko usanga ndiko ndafasha abantu usanga kenshi ari abakene,
nkabategerezwa kwikora ku buryo mbafise kugira ngo ndabafashe. Hanyuma ikindi haraho n'aba bakenyezi mwumvikana yuko ugiye kumufasha gushinga urubanza agaheza akakubwira ati hagarikira ngaho, none nzobaho gute, umugabo wanje niyafungwa canke bikagenda gute. Hari ndibuka igihe bazana abana b'umuntu ngo nuko bafunze se wabo kandi yaviyo yakana ngo nindabagaburire kuko nafungishije se wabo. Urumva izo zose n'intambamye nagenda ndahura nazo. Hanyuma ubu naho nta buryo buhari kugira ngo tubafashe, ntibikunda. Aho nziye ngaha donc nuguriye ikigo cyo ngaha niho nabonye aba bakenyezi ingene babaye babura n'amahera yo kwivuza bagira gute. Hanyuma rero nca ntangura kubagirira imigambi, narabahaye amamashini yo gushona, ndabaha imitahe yo gutangura kudandaza. Ivyo byo baravyivugira bonyene bari ngaha. Ivyo byose no kugira ngo donc urumva ni intambamye ngene ndahura nazo ndi mu kibano nkabona abakenyezi ngene bamerewe gaca mbaburije gukora gutyo. Ariko rero mu nyuma iyo umuntu ariko arakora iciza kiraseruka. Baranzeye nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarampaye certificat ivuga iti mukenyezi wewe ukora ibikora inka. Ikindi naco ndi mu bagore 1000 babaye nominé Prix Nobel de la Paix muri 2005. Donc turi 10 mu Burundi jewe ndimwo rero. Donc ni 1000 femmes sinzi ko muzi iyo projet donc Peace Women nambari across the globe bintu. Donc ndimo muri abo bagore 1000 nuko. Biragoye kuvuga uti ndiko ndatanguye gufasha, biragoye cyane. Ariko kubera kuko twaremanye ujya mutima w'urukundo, ujya mutima wo kubona umugenzi yuko utegeza kumukura hari, tutegeza kubandanya tubikora. Nibabikore bafasha abagenzi babafashe bige bamenye amateka yabo, bamenye yuko bategeza kwigwanako, kumenya ati jewe ahantu urandenganije. Hanyuma ariko badashize hejuru, kubera kuko ushize hejuru naho nyene n'ingorane. Uwo muri kumwe ntuzi ngena vyakira, ariko urashaka kubisaba imvugwa neza. Hanyuma babyigisha abandi cyane nkabisaba ko bohera n'utoja mwishira hamwe yohera mu rugo iwe akarera umwana we w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, amwereka yuko bose bangana imbere y'amategeko. Ntihagire ngo uyu n'umwana w'umuhungu amurutisha mushikiwe. Oya, duhere ku ziko. Aho niho hazoba changement muri societe, kuko nabonye ahanini aricyo gituma aya mabi abandanya ahari. Burya umugabo arakubita umugore kuko atazi ko ariko agira nabi. Narabibonye ndi mu maformation, barambwira bati none naramukoye, ni droit yanje kumuhindero kuko ibyo namubwiye ko ntabyo yakoze, kandi akakwereka nyene yuko afite rezo. Umva rero tudahereye ku ziko nta nakimwe kizohinduka. Murakoze. Twasanze rugeze zita nkaba ndumuremesha kiyago nkorera hano kuri centre y'Igitega. Sinohera iyo natanguriye gukora byo babirebire cyane. Iyi niyo yaturondeye mugabo nahereye gukorera handi. Iyi nayo kiraturondera ndondera ku mutumba ku buryo babona ibikorwa nakora ku mitumba yose. Ndabimaze mu gihe kirekire n'ubu ngira ngo nzobisaziramo niyemeye kubifiramo kweri. Nkorera Imana.
ibikorwa bya santere Giriteka byaradufashije byinshi cyane, ntorinda kudondora, ndabidondoye byogera kure. Ku mitumba itandukanye yari iremerewe na cyane cyane, ariko ahantu yadukuye kugeza uno munsi n'ahantu hakomeye cyane, hakomeye cyane. Yaradufashije gukura ba mama mu bukene, mu gufatwa nabi mu ngo, kugira ngo twiyegereze ingo zimerewe nabi. Ibyo byose twarabikoreye ko. Yaradufashije guherekeza abamama bafashwe n'imbanyi kubashikana kwa muganga. Cyo nico kinini cyane 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 habaye kenshi cyane, kugira abakenyezi ku mitumba ntibagire ingorane batwagwa n'imbanyi. Kirakidufasha cyane cyane. Mu bukene ku mitumba vyarimwo, yariyegereje abamama hano, arabaha n'uduhene. Impene barazifise ngaha, ibyo byose byabagiriye akamaro. Arabatwara ku kibuga c'umupira ahantu kw'ikomine, kugira bereke ko ashoboye gukina umupira. Abamama n'abakobwa barakina umupira, bariyerekana mu gihugu ko bashoboye. Aradufasha imashini muri abo bamama bari bamerewe nabi, ibikorwa barabikora, n'ubu baracabandanya kubikora. Natwe nk'abaremesha kiyago nyene tugakorera hano ku ivuriro byinshi cyane, byinshi cyane, kuza gukurikiranira ivuriro, kuraba ingene abaganga bakurikirana abarwayi, tukama twabikurikiranye cyane cyane ku munsi dusiba kenshi, turabyifatamwe neza n'abantu bakabishima no kuri. Ico twakena hanini, twarakena nk'imodoka yo gucinyarukana ababyeyi kubakura ngaho ibatwara. Muganga agaca avuga ati turafata ka gaseke dufise hariya, dufashe umumama kugira imodoka imunyarukane muri kirinike, kumbure ko babikira, kumbure hehe, canke ari umupapa wuno mumama gaca akora ku mufuko umumere, tukaba tumushikanye ku ivuriro. Ibyo ni ibikorwa twakoze byinshi cyane, n'ubu turacabibandanya tubishiramo umwete na cyane cyane. Yaradufashije iki aha mu Kamesa cyane, hari ahantu menga hari haguye, ariko ubu harazamutse hamezeko. Ibyo byose tukabishima. Nta muntu ahitanwa n'imbanyi ngaha mu Kamesa, turi hafi ni ku mitumba aho duherereye, tuba twamunyarukanye tukamushikana hano. Rero mu mama yaradufashije byinshi cyane, abakenyezi benshi bari bataye ingo. Ubu ni byiza cyane n'ukuri, turabibandanya, tugashima Imana.